Yo muco gute? Umeze neza? Shira hejuru. Mike ntiri hejuru. Ariko umeze fresh. Cyane ubu ikiraka ndakore. Umve. Ariko umeze neza mu Rwanda gute akazi ni bon? Ayo makuru kurambaza mwene wacu bimeze gute? Oya na mahoro basi. Na mahoro bimeze gute iyo basi? Mu Rwanda ameze neza ndashima ntaconga ya pe. Akazi ni fresh ubona gute feedback? Akazi ni sawa nawe ntubibona ukuntu dora minsi yose. Kandi ndabibona kwera uri mu kazi wallahi. Uri mu kazi wallahi tunagukeza cyane kuko uri kuraduza idarapo y'igihugu cyacu Burundi. Kuvuga nk'umuntu ari mu kiganiro wewe. No kwitagu. Nibiki umuco? No kwica ndi mwibarabara ndiko nagenda izuba ryankubise. Nawe ugataha ikiganiro twoheza ariko aguca amande mu karenga n'amenshi. Oya kuri mu barabara. Muganicaye ahantu napoesheje. Ebana aho ni bon kweri. Ebana ryari nakunda araba n'irya cinema yitwa ma story. Iri kuri channel y'ijya. Byanditse mu Congereza nzi mu Kirundi ko ari sezerano gusa mu Congereza sinzi ukuntu babitwa ko canja bu. Ni the promise. Ego. Urabizi ko Congereza canja bu. Ariko nyene turishimira iterambere ryawe wallahi ko biri kose nyene kandi ebana blessings Shagundose nukuri Imana uze ubaha abantu bose bakunde bose. Niko ndabonera mu Rwanda nigeze abantu bariko barabinkorera harabo nigeze niyumvira ko tuzohura harabo nigeze niyumvira ko tuzonamenyana mu buzima bwanje hari nabo kandi niyumvira ko bobinkorera. Ego. Uze ubaha abantu bose rero. Yo ebana birangyoheye cyane kandi uri kurangwa feedback y'abantu benshi bagiye batanzwanye. Feedback yo yitegereza. Ego. Ndiko ndabibona nyene urabizi. Ariko muco nakwibarize. Nizahe imbaraga canke nicaye ikintu uri kurakoresheje cyatumye uva mu mugongo wa Fanny kandi nawe gushika ino sande meza neza yuko uri mu bakobwa bace mu matimu canke ama academy kandi nawe uri mu kazi ndemeza neza yuko gushika ino saha urakomeye cyane uri kurakomera nicaye ikintu cabitumye umuco. Reka kumbesha sinkomeye cyane ariko kandi ndanakomeye urumva. Ego. Yamwibe ibintu duhekwa n'abantu benshi. Ego. Uko bivuze Fanny yarampetse pe kandi imyaka myinshi ndamwubaha ndanabimwubahira cyane. Ego. Urabizi naciye henshi ku kintu kijanye na cinema naganiriye na benshi bamwe ndabihoma ko batankeneye mugabo kubera ico nashaka gushika nkaca bugufi. Ego. Of course uranzi tu abantu benshi batanzi nyene bambona nyuko mba nivugira nashanutse bakibaza ati kiriya cana wapi nagenda mugabo urabizi iyo mfise ikintu nshaka gushika ko Ego. Rero nta banga je nakoresheje. Ubuntu bw'Imana turavyuka tugasanga vyakunze tukicara tugasanga vyakunze ariko buriya abantu bose isi yuzuyemwo abavyeyi bacu gusa isi yuzuyemwo abavyeyi bacu abagira neza bacu aho ikibazo bamenya Ego. Bamenya bivanye n'umwanya uwaguhetse no musi yo guheka hagera gutambuka ugasanga siwa kigufise ukakukoko n'ubundi uravyumva. Ego. Hagera gusaza ugasanga umwe yagufata
siwe mukiri kumwe nyene n'uruhererekane ni chaîne alimentaire comment c'est toujours par un producteur. n'igifaransa caraduze cane. Ya niko bimeze rero buri muntu wese twahuye muri bino bintu ndamushimira ushkoze bw'ushuje ngongeze kure ntaho ngeze nta naho nzonagera kuko buri munsi mba numva bashaka kwavaza nubwo kenshi bikunda ikindi gihe bikanka ariko byose no gushimira Imana kumwe n'abantu bagenda barabimfashamwo ibakoresheje. Ego urazi igituma navuze yuko ugeze kure cyangwa uri kuravansa kuko uri mu barundikazi bariko barigaragaza mu gihugu cy'u Rwanda ivyo ni lazima kugira ndabikubwire nkuko nyene kuko je urazi nkwe nimereye je sindi njyage. Ya kuba ndiko ndagaragara ibi bintu navyifuje kera cyane mburaho nca. Ego ariko nawe reka nshimire Mimi Mu wari karamfata ukuboko ntaho nzi pe. sha urakoze. Twahuriyeyo tutavuganye kandi Mimi ari mu bantu ntiyumvira ko twahura mw'ibi bintu ngo bagire ico bamfasha gikomeye ukuraha. Ego Mpamvu mbabwira mw'abantu mwe mwubaha abantu bose je ndiko ndiga. Ego ariko aramfata ukuboko aho bidakunda kagerageza bigacamwo nyene ahashikanye nandi bazi ko ndi mayibobo nkigwanako. Ego buri gihe ahora mfashe nyene niba ariko aranyobora mw'iyi misi niyo mpamvu nakubwira ati uwaguye ashobora kudakomeza gufasha mu gutambuka ni nkuko na Mimi kandi n'ubu yogira hiwe agakuramwo akarenge afatwa n'uwundi muntu kandi nkazofata abandi nkuko bisanzwe. Ego hama muco ndakwibarize biko bikwigisha iki kuba urashitse mu Rwanda kuba uri kurabona yuko uri kurakina cyane kurankwa feedback kanaka biko biguhigisha iki biko bigusigariza iki muri career yawe ubona neza yuko ejo bundi utuzova tukubona mu cinema yawe kanaka nawe wakinishije abanyarwanda bari iyo nyene abaturanyi bacu dukunda cyane. Ndashima kuko ni intambuko nteye mu buzima. Ego Step ngize mu buzima ndabishima ubundi indoto zanje zizo kugarukira mu Rwanda gusa. Ego hari abantu babona umenga sindiko ndakora kandi apana ngo babona umenga nyende jewe mw'iyi misi kuri chano yanje nta muvumi hari mwese murabibona. Ego nagiye kuri kamera mugira ati uburyo bwanse ariko uburyo kuba bwabuze of course nabwo umwe mugabo n'ubwa mbere ntawuze aho nari nabuvanye. Ego ni impamvu nyinshi zituma ntariko ndakora byinshi kuko gukora ubona umenga nturi kuravansa ako ngoma nkora byinshi rero bibi ngomba kubanza nkicara nyiga nkiga mu Burundi mu Rwanda nkiga na Nigeria. Ego nkiga n'ahandi henshi kugira ako ngoma nkora ibintu bihomba ndoze nkora ibintu bizima ariko abakira mufise amafaranga muzana amafaranga dukore project zanyu mwarabibona umugore w'igipfu yaratwitse kandi nkiri iwaje. Ego umwanya ndawufise utwe ndawufise kandi nshima Imana ishoboka byose. Nivyo kweri kandi ariko ryari naragupostinze ndaronka feedback y'abantu benshi bakumbaza ikintu kiri uko bigiye bitsanzukanye ariko numva shaka kumenya ko kurangiza nakaye ka message wumva woha abarundi n'abarundi kade canke team ina Ligera Ogwan. Premier matimu ina Ligera n'abantu banje pe bangwana ko muri acomba vise cyo tuma ndabafata canke ngo bangumeko usivye ko nakaconje. Ego ariko bahorana nanje misi yose byanka bikunda kuvuga na day by day. Ego nacu nshimira nene n'abakunzi bantu bakomeza kunkurikirana ariko se filme naho bahe bakabona muri commentaire izina ryawe rikumarigaruka. Ego bakabona muri commentaire ina naka barabona yuko nyene nawe hari ikintu wari wirengeje batagutoraguye kubaragana. urumva icyo nababwira bitegure mfise filme nasize nkoze nase kuyisohora kubera ntari ngaho ngo ndayipromoting urazi uburyo kini promotingira n'umuntu wa. Ego nasi ngaho ngo nje kuyivuga. Ego nasi ngaho ngo nje kuyivuga ariko nyene mfise ibikorwa byinshi ngomba gukora kuko ivyo nashaka kubanza gukwiza ava yuko nkora kuko ndavyegeranya pore bucece imyaka. Ego ya
ndafise ibikorwa nkora ikindi naco murabona udusitati twa bene wacu ngaho n'abasaza bacu batukana ku masitati ngo biki ibyo bintu ntibabireke nta namwe tuzotugeza gayi. Tanga ka message cyane kuri izo stati nyene horo ubona yuko abaseneaste bacu bakunda kudisingana cyane kuma status agiye atandukanye badisingana bavugana ukundi gutandukanye. Tanga ka message kandi nkuko nabivuze ati jewe kudandaza mu kwipromotinga n'umunwa mu biganiro bose barabizi nakoze ibiganiro nazimika tasije ego afise uburyo kiyidandazamwo ariko ndabinginze kudumba bazizimana kwama kuri stati ngo jewe ibintu bikaze ngo nakizuku arenze ngo meduku ivyo sivyo bibareka ibikorwa vyivugira ego imbere kubanza gupona umugenzi wawe ngo akora ibintu bitari ivyo. Ikindi naco guys turiko turagenda n'abandi bariko baragenda ahandi hari abantu filme bayikuyemwo amafaranga turiko turababona ego urumva ego ariko bagicecetse ego rero hakuzoga tuyagira ngo nakoze filme ikaze nkumezuku atakintu iri kirakwagara uzodutwereka amafaranga ati ubu ngezaha yamvanya hingejejaha siko ego nayo ivyo bintu vya filime ngo jewe ndarenze nkomezuku bro n'amageneration ego n'amageneration hari umuprofete yakoze ivyonero ryari kuri TV raha kwa Diko ego aravuga yuko ari amageneration ari generation zigiye gushikirwa biriya bintu sina nabipinze twe turiko turasaza ego hari abana bariko baravuka bari update bagifise udusura dukeye ubumenyi bwinshi urumva rero wowe mu gihe cyane ni naba naratwitse nkafatisha nkagira iki atabantu nasize inyuma yanje atabantu bivuga ico nabamariye atabantu bivuga ico nabakoreye ntaco bimaze n'imbere y'Imana nta nico bivuga ego nkunda kubivuga Imana irashobora kugutiza ikintu for example gundose ego ego nk'akarorero ntanze ugasanga nkawe nk'uno munsi urakenye ego ugasanga wowe uno munsi urakenye mugabo ugasanga hari abandi bana bagomba kubaho ku bwawe uriya mwana nta kuntu ndi bumuha amafaranga marekezo magata ashobora no kuyamanajinga ego atereka ndayakundose kundose bashe abahise bakeneye ugasanga Imana yaguhaye kubera iki bariya bana ego rero wowe gutera imbere kwawe uza kwihaya ngaha uza guhagarara hejuru y'abantu ivyo nta nyungu nimwe bifise mu bwami bw'Imana uko Imana yabiguhaye ishobora no kupaka ego ibonye agahego gutije atari kuramarira abantu ishobora no kubikwaka kuko ntaco wowe ku giti cawe kubona iyo hiti ukifata nabi ugatuka abantu ivyo bifise igihe nyungu y'Imana nta nimwe kweri wallahi rero ubwo uburyo tubugwiga kuko iminsi ari mibi ego gutana kumwiko no kubona na diaspora ko yatwiyamye ngo turiko tuyicoresha bibi ebana muyicoresha cyane sha abastari bacu ngo mucoresha ngo diaspora nagenda yibona cyane kuri BBC nawe urimwo ariko abantu barayampaye jo bayampaye namenye ico nayakoze ego rero reka tukora ibyiga tureke kwigurana iyi entertainment nta muntu n'umwe ari itongo rya se wiwe nta n'umwe twese tuzoshikirwa rero abo wacinyije ntibashikirwa warashaje kazi yako abo warimbanda bazokujya imvi asante umuco inaligera ewa ndakwemera cyane kandi nzokoma ndagushigikira sana kuko twavanye kure nawe utonyemera wakintu asante muco merci sana kweli merci ariko reka nshimiye n'abanya navyumvise kuri mu kiganiro namaze kwiyakira that's why yumvise navuze ibintu bitonze namba bidatonze sinzi ego nshimira abanyarwanda banyakiriye navyibusha mfize ibitama ewa narabonye n'inyuma y'urugo nyuma y'urugo niwora wegu
Ego. Bye sha merci sana ngiye ahantu barahakora ikiganiro bakoze bibiri cari ko ni mu kazi. Ebana merci sana kweri nawe kandi uramuturamukiriza mimi hatireka ivyo bintu nawe. Oya ndaguhe nimero yiwe. Oya ndayifise. Wenda ko bari uko nyene umuhubwo butumwa. Ari ku kazi ntidukunda no kubonana cyane by the way tuzwa n'akazi nyene urabizi. Wapo washa pambana turi nyuma yiwawe. Asante sana mon frère nawe ushapambana imbere ni heza sha nta babigenewe twese n'ibyacu. Asante. Mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi. Dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format, branding, panneau publicitaire, banderole, sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ivyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa Bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it.